Ishengero ry'Imana ndabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze, Imana itugire neza ikabiduhaye umwanya ngo tubukoranire ko twumva ijambo ry'Imana. Imana nibiherwe icubahiro. Ego none reka dusoma ijambo y'Imana twongere ko aya majambo meza tumaze kuronka. Dusome Zaburi igice ca 86. Zaburi 86. Tuhasome amajambo y'Imana. Imana idufashe cyane. Zaburi 86 umurongo wa 11. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanje nzogushimisha umutima wanje wose. Nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira. Uhoraho ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanje nzogushimisha umutima wanje wose. Nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira. Ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, kwishengero ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, mubikugoye ameze neza, mutegugutwi
data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane mwami Yesu, turakunezererewe, turagushimiye mwagazi w'intama w'Imana kuri hano. Urakoze mwami kuri kuravugana n'ishengero ryawe, uciye muri za ndirimbo zaririmbiwe hano, muri ya masengesho yasengewe ngaha, muri aya majambo y'Imana uhejeje gutuma n'umukozi wawe. Urakoze mwami kuri yerekana, urakoze nubihererwe icubahiro. None rero turagushimiye ko no muri aya majambo yawe mwagazi w'intama w'Imana kakandi kanya urakoze kugiye kutwiyereka nk'Imana. Aya majambo yawe ni meza. Amen, haleluya. Asobanuwe nawe ni meza cyane. Ngwino rero yasobanurira ishengero ryawe aka kanya Mana, katubera kanya kumugisha nk'uko wadusezeraniye. Iri shengero ry'Imana ryose ribone wewe kandi ryumve wewe, impwemu mbi zose zibohe. Urakoze mwami ko iyo dukorera ibitangaza, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana irakoze. N'aya majambo y'Imana tubona mw'iri sengesho rya Dawidi. Imana nihabwe icubahiro cyane, Imana nishimwe. Yasenze aya majambo y'abari Imana yari afise ivyizigiro mu mutima. Imana nishimwe cyane. Usomye umurongo wandi yari afise ivyizigiro, aravuga ngo ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza kuko uzonyishura, ntagihwanye nawe mu bigirwamana mwami, kandi nta bikorwa biriho bihwanye n'ivyawe. Imana idufashe cyane mwami w'amahanga yose. Imana mwami amahanga yose waremye azoza kwikubita imbere agusenge, kandi bazohimbaza izina ryawe. Imana idufashe cyane kuko hambaye kandi ukora ibitangaza, ni wewe Mana wenyene. Imana nishimwe. Yari afise ivyizigiro bikomeye kuri iyi Mana. Hanyuma rero tubona mwaya majambo y'Imana, arahamagara Imana aravuga ngo uhoraho. Imana nishimwe cyane. Ndangira inzira yawe, nanje zogendera mu kuri kwawe. Arahamagara Imana nk'inshuti yo ku mutima, arahamagara Imana nk'inshuti y'ukuri, yo kubaza ibibazo bikomeye, yo kumuseruka bwoko mu bihe bigoye. Arumva ati ibintu bikomeye sinoja kubaza abandi bantu, ariko nzobibaza Imana, kuko Imana yanje irabishoboye. Bene data mwese turiko turayaga y'amajambo y'Imana uyu munsi, ndagomba kw'Imana ikube inshuti ikomeye, ndagomba kw'Imana ikube umuvyeyi akomeye, ndagomba kw'Imana wumva ngo irandutira vyose, mu bingoye mu binanije nzohamagara Imana, nzokwambaza Imana. Imana nishimwe cyane. Nzohamagara Imana, aravuga ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Arumva ati ndahiriwe, ndafise Imana ku mutabazi, ndafise Imana ku inshuti ikomeye, nzoyihamagara izonyitaba. Bene data Imana ibahezagire. Mwese turi kumwe uyu munsi dusangira amajambo y'Imana. Imana ikugirire neza, ube inshuti y'Imana mu mutima, ube inshuti y'Imana ikomeye mw'izina rya Yesu. Wa wundi yumva ngo Imana nzoyihamagara, ndabizi izonyishura. Ndazi ko mfitaniye ubucuti n'Imana, ndazi ko tubifitaniye ubumwe n'Imana, kuko narejejwe n'amaraso ya Yesu, kuko ntacakinyagiriza mw'izina rya Yesu. Ivyo ntandukanije n'Imana narabikuyeho, nariyanye ico ntandukanye n'Imana.
nzohamagara uhoraho nawe azonyishura. Imana idufashe cyane. Mwibuke bene data, ijambo ry'Imana riko riravuga ku gusenga k'umunyakibi ngo nigisesema kuhoraho. Ugusenga k'umunyakibi ni ikintu cy'igisesema kuhoraho. Mbere ijambo ry'Imana ngo ashibwira umuntu w'umunyakibi ngo wiruhirize iki. Imana idufashe cyane kubarira abana amabwirizwa yanje. Imana idufashe cyane. Uri umuntu adahanurwa, uri umuntu w'umunyabyaha, Imana itugirire neza. Ariko iyo umuntu agororotse imbere y'Imana yejejwe, arumva ngo nzohamagara Imana yanje. Imana yanje iranyitaba. Imana ni inshuti. Mu bingoye nzohamagara uhoraho, Imana izonyishura. Bene data mwese muri hano, bene data mwakoranije igikorane ngiki, nandipfuriza umuntu wese muri mwebwe ko yabwiriranira ubucuti bukomeye n'Imana. Iyo umuntu mufise nk'inshuti, iyo yumvise inkuru kanaka ava ngo sinoreka kuyibarira umukunzi wanje. Imana nishimwe cyane, sinoreka kubarira umukunzi wanje. Niko bigenda niyo umuntu yagiraniye ubucuti n'Imana, arayihamagara ikamwitaba. Mana idufashe cyane, arayihamagara ikamwitaba. Imana nishimwe. Bene data, Imana ibahezagire. Mwibuke Imana iriko iravuga kuri Mose. Hari igihe Aroni na Miriyamu bari bamugiriye ishari kuko avugishwa n'Imana. Hanyuma rero baramugirira ishari n'amajambo yabo ngo mbega none Mose niwe wenyine Imana ivugisha, niwe wenyine avugishwa. Haduka agashari. Ariko Imana yari ifitaniye ubucuti na Mose, irabarira abo bantu, iravuga iti mwebwe unzogomba kugira icyo ndamubariye, nzobigira mwiyerekwa, nzomwiyereka. Atariko Mose wewe siko bimeze, ujya nzomubarira mu kanwa n'akandi. Foboye ntabifobetse. Mbega muranyumva neza? Kubw'ubucuti dufitaniye ngo ayoboka mu rugo rwanje hose, uyo nzomubarira ndacishije iruhande, nzomubarira mu kanwa n'akandi. Ndabifoboye ndabifobetse, nzobimubarira bisobanutse neza, kuko hari ubucuti dufitaniye. Ayoboka mu rugo rwanje hose, ndasa n'abandi bantu bose. Si bamwe banyiyitirira atari bo, si bamwe bavuga ku munwa gusa, si babandi duherukana kera. Ariko wewe tuzovugana mu kanwa n'akandi, nzobivuga ndabifoboye, kuko ni inshuti yanje ikomeye. Ayoboka mu rugo rwanje hose, nzomubarira, 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 nzomubarira. Namwe mugirira ishari, naho inzigo yoba nyinshi, ntibizotuma ncamora. Ariko nzomubarira, 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 nzomubarira nacishije hirya, kuko ni inshuti. Imana idufashe. Amena. Haleluya. Nzomubarira, nzomubarira, nzomubarira. Nta buryarya buri muri we. Ayoboka mu rugo rwanje hose, arankunda nanje ndamukunda. Arankunda, arankunda, arankunda nanje ndamukunda. Nzomubarira, 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 nzomubarira.
nzomubarira nacishije hirya. Imana idufashe cyane, nzomubarira nacishije hirya. Imana idufashe cyane bene data. Imana irakunda abantu bayikunda. Ndagomba kumugiranira ubucuti n'Imana. Narabariye abantu ndababwira nti ndafise abakunzi benshi, kandi n'ivy'ukuri ndafise abakunzi benshi. Hanyuma rero ndavuga ndi bamwe muri bo niwambaza zokuba n'igituma dukundana nabo. Hanyuma rero ndavuga ndi bamwe muri bo turakundana kubera ari abantu bakijijwe neza. Ndakunda umuntu yakijijwe neza. Jewe ndamukunda ndi umuntu, ariko Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'abantu bose, amena, arakunda umuntu agororotse gusumvya. Imana idufashe cyane. N'abariya abantu rero, ntihari abantu baza kwihana, akaza kwihanarira akarira. Sinzokwigera nibagira amosozi y'umuntu nk'uyu. Murabyumva? Narose benshi babaye inshuti kubera ayo mosozi yabo mu kwihana, n'ukuri bakaba inshuti zikomeye. Akarira ababajwe nuko yoba yababaje Imana. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Arabizi mwarimu ejo twari kumwe, mwarimu Alex, duciye ahantu i Bujumbura. Ndamubwiye ntihagarara, bwiriwe mpamagara ujya mupfasoni ndamuramutse. Hanyuma rero turamuhamagara, nja ndava mu modoka rero turaramukanya. Tugihagararanye nk'ukoye ni mu gisagara i Bujumbura, hari igihugu c'abantu bagenda ukoye. Aca aradukararira, arasubira ararira. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero munyuma nabwo tugende hajya, turagenda rero aho yarari munzu aho yakorera, asubira ararira rwose. Ariko amosozi yiwe yarayiki yibutse ivyo twahanuranye mu minsi kanaka. Ya minsi yaza arondera ku mutima wiwe utungana, arondera amariba y'ivy'impwemu, ari mu bihe vyiza vy'Imana. Uyo mwanya rero arambwira tusengere, kuko ati ndagomba kumva ko mpagaze muri vya bindi. Arambarira amajambo aryoshe akomeye, aravuga ati amahera turayarondera ariko tuzoyasiga mw'isi. Ati ibintu vyiza turabirondera ariko umunsi umwe tuzobita. Ati kimbe comera kikuru nuko nokumva neza ku bucuti bwanje n'Imana bumeze neza. Ati ndagomba mu vyo twirukira vy'uyu mubiri ko numva ko ndi kumwe n'Imana neza. Ndagomba kugumya wa mwanya wanje wo gusenga Imana nkayumva. Ndagomba kugumya kakanya kanje ko kuvugana n'Imana. Ararira, arizwa n'ikintu nk'ico, kintu gikomeye. Imana idufashe. Hanyuma rero ndaheza ndasenga. Hanyuma rero tuheza turasezerana. Imana idufashe cyane. Ndaheza ndabandanya urugendo. Imana itugirire neza. Ako nakarorero ku muntu mu mutima wiwe yumva ikibanza c'Imana. Nagira ndakubarire uyo muntu na jewe ndi umuntu, ndumva mu mutima wanje ko ari inshuti ikomeye mu mutima. Kubera iki? Inyota y'Imana iri muri we. Kubera iki? Inyota y'Imana iri muri we. Uyu mukozi w'Imana vyitegereje ijambo yambariye gusa yambwiye ati n'ivy'ukuri harakenewe abakozi b'Imana bari mw'Imana. Imana idufashe cyane, boruhura imitima y'abantu, bogirira ikimaze abantu. Bene data, Imana ibahezagire. Umuntu nk'uyo na jewe ivyo noshobora kumukorera ndumva nobikora, ariko Imana yamuremye, ariko Imana imuzi, ariko Imana ibona umutima wiwe.
bamushiriza kumwiyereka no kumwereka ubucuti bafitaniye no kumwereka urukundo. Ya Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Imana irabarira ba Miriyamu bazomwiyereka, zomubarira ndacishije hirya. Amena. Nasa n'abandi bose ayoboka mu rugo rwanje hose. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Amena. Arankunda mu mutima, nanje nzomukunda. Aranogera, nanje nzomwitwaririka mw'izina rya Yesu. Afise amosozi yo kundondera, nanje nzongera uko kumwitaba. Imana nishimwe. Bene data mwese turiko tuvuga n'amajambo y'Imana. Isengesho ryanje nuko mwaba inshuti z'Imana. Imana ikavuga nzomwiyereka, nzomwiyereka, nzomutabara, nzobana nawe. Haleluya. Sinzamurekera mu vyago, agihamagara nzokwitaba, ijwi ryiwe nzoryumva, amarira yiwe nzoyumva. Yabaye inshuti. Haleluya, haleluya. Dawidi arumva ati mu bihe ngibi nta wundi nohamagara, reka mpamagara Uhoraho, reka mpamagara Uhoraho, reka mpamagara Uhoraho. Sinorondera umunyabwenge kanaka, umunyabwenge yonyihoza, inshuti yo mw'isi yonyihoza, abahambaye bonyihoza, abashoboye bonyihoza. Haleluya. Ariko ndafise inshuti ngunda, zohamagara Uhoraho, zohamagara Uhoraho, zohamagara Uhoraho. Haleluya, haleluya. Zohamagara Uhoraho. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Abanyabwenge ntibobishobora mw'izina rya Yesu, ariko Uhoraho azonyitaba. Imana idufashe. Amena. Haleluya. Kumbura bazi byinshi sinobahereza ku mutima mw'izina rya Yesu. Amena. Ariko Uhoraho inshuti yanje, reka ndamuhamagare. Niwe wenyene wo kwizigirwa, n'umunyarukundo, ntazondeka, ntazonyihoza. Amena. Umutima w'Imana uzobabara ivyanje. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ntazondekera mu vyago. Imana idufashe cyane. Afise ikigongwe cinshi. Imana idufashe. Mw'isi hari aho umuntu agira ibibazo, abantu rero bagaca bagira ngo hawa. Imana itugirire neza. Wa yoba ari wewe na vya bindi. Hari abantu bababazwa banezerwa iyo umuntu ashitse mu bibazo, ariko Dawidi arabona ngo Imana yanje siko bimeze, nzoyihamagara. Imana idufashe cyane. Abo umuntu yari yizigiye barashobora kumuhinduka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Umuririmbyi ariko aravuga, yavuga ngo na nyina yoshobora kwibagira, akibagira umwana wiwe. Imana idufashe cyane. N'ikimenyetso gica cerekana ko abandi bobo bo kwibagira, atari ko ntazonyibagira. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Nije nakuboye nguvuri bikomere, nije naguhabuye wakiruri mumwiza. Nyina yo kwibagira
ivyo vyoshoboka jeona mamwibuka igihe nicashika nzokujana mwijuru tuzosangira ubwami mbega none urankunda nyinayo kwibagira uruhinja yavyaye naivyo vyoshoboka jeona bamwibuka Yesu birababaje ko gukunda urukundo rukeru rimunyuma y'urwo rukundo rwawe nyinayo kwibagira uruhinja yavyaye naivyo vyoshoboka jeona bamwibuka 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 Mani dufashe cane amina Dawidi arumva ati nzohamagara uyazokwama nyibuka uyavuga ati nzokwama ndakumva nzokwama ndakwitaba sinzogukengera niwe nzohamagara mu bingoye niwe azonsobanurira ibisobanye niwe azoncira inzira niwe azonyerekwa ubwiza bwiwe Imana idufashe cane arumva ati uwo yamuhoye wa wundi yamvura ibikomere wa wundi yankura mu mwiza akamurikira umwe ava mu rukundo rwanje n'akabura rugero ruruta urundi rwose umwe avuga ati igihe nicagera nzokujana mw'ijuru tuzosangira ubwami uwo niwe nzohamagara azonyishura bene data Imana ibanezagire umuntu wese muri mwebwe ab'inshuti y'Imana Imana idufashe cane Imana itugirire neza Imana idufashe uyu muririmbyi w'ijana na 52 arava ngo niwe natoye ngo anjane hose Imana idufashe cane nta wundi mwama ameze nka Yesu oyaye nta namba nta wundi wo kudukiza urupfu oyaye nta namba Yesu araza amarira yawe mbonibi kunezereza niwe natoye
naundi oya Yesu yesara zamarira yawe bonibi kunezereza niwe natoye ngwanja nerose naundi oya ye o Imana dufashe cyane naundi mwama ameze nka Yesu naundi mwama ameze nka Yesu Imana idufashe cyane naundi Imana idufashe cyane naundi mwamatari Yesu 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 naundi ameze nka Yesu amena naundi ameze nka Yesu Dawidi arumva atoguhamagara n'uhora amena haleluya avuga ngo ni jewe nakubohoye ni jewe nakwakiye uri mu muco ni jewe nakuvuye ibikomere ni jewe mbega mwana wanje urankunda mbega mwana wanje urankunda mbega mwana wanje urankunda mbega mwana wanje urankunda Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane Imana itugirire neza hakuna wa kufanana na Yesu gereranywa na Yesu nanume gereranywa na Yesu nanume gereranywa n'umwami nanume gereranywa na Ndiho aratukunda abahezagire cyane Mana idufashe Dawidi arumva ati nzohamagara uhoraho bene data mwese muri hano umuntu wese agiriranira ubucuti bukomeye bukwiye n'Imana Imana izoguserukako Imana izokumva ivyo uyibarira Imana iri hafi yawe
Imana izokwerekana ubushobozi bwayo kuri wewe. Imana izohindura ubusa imigabo y'abamate y'abadayimoni, izonezereza umutima wawe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana nihabwe icubahiro, Imana idufashe. Rero Dawidi aravuga ati jewe sinobishobora, Imana idufashe. Nyereka Mana, nyereka inzira yawe, nyereka inzira yawe, nyereka inzira yawe Mana, ndangira inzira yawe, ndangira inzira yawe, nanje nzogendera mu kuri kwawe. Ndangira inzira yawe Mana, ndangira inzira yawe Mana. Ivyiyumviro vyanje n'ubwenge bwanje ni bito cane, no kwihenda cane. Imana idufashe cane. Yarafise ya majambo kumbure yo mu Migani igice ca 14 ujya murongo wa 12. Imana itugirire neza. Kumbure yarafise ajya majambo avuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Imana idufashe. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Ndangira Mana inzira yawe, ya bwenge bwanje nibwo binyereka. Ivyiyumviro vyanje vyohava bitora nabi, ngatora inzira nibaza ko ari nziza, ariko ngahava sanga amaherezo yayo ari inzira ishikana mu rupfu. Mana idufashe. Ndakwinginze Mana, undangira inzira. Ndagusavye Mwami, undangira inzira. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Yasaniwe ariko aravuga ati ngeze ahantu hameze nko mu kiyaga, ngeze ahantu hameze nko mu bugaragwa. Kumbura imiyaga ni myinshi, ibibazo ni vyinshi, simenya ngo ndakatira hariya canke ndakatira hariya, simenya ngo notora iki canke notora iki, ariko wewe turi kumwe, urandangira neza inzira. Wewe ntuzimiza umuntu n'umwe. Ndangira inzira yawe. Simbave ndora nk'umuntu, simbave mpitamo vyiza nk'umuntu, iherezo bikazonjana mu rupfu. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Imana idufashe, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe. Mana idufashe cane, Mana idufashe cane, Imana idufashe cane. Ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe. Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana ikurangira inzira mugenzi. Imana idufashe, Imana idufashe muri ibi biteye ubwoba. Imana itugirire neza. Hari umuntu agira ati no kwihenda, ninihenda ngatora nk'umuntu nzoba mpumiwe. Mwene data, Imana igufashe. Urashobora kwihenda utajanye n'Imana, ukinjira mu kazi kazokubera ubuyobe. Imana itugirire neza. Kazokubera ubuyobe, akazi kazokubera ubuyobe, uzokwicuza icatumye ubaho. Imana itugirire neza. Muravyumva mbega? Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Ukinjira mu kazi kazotuma wicuza icatumye umukobwa. Muranyumva mbega? Icatumye umukobwa ukazovyicuza, winjiye mu kazi katariko ukazokwicuza. Inyuma y'imyaka ubwenge bukazoba bwaragiye,
usigaye ameze nk'umuntu yaturuye mu mutwe. Imana idufashe, warinjiye ahantu ukorerwa amarorego. Imana idufashe bitewe nuko warimenyereye, umenga urashoboye kuvyirabira, umenga urashoboye kuvyipimira, ariko nagenda gusabe mugenzi, ongera ufata Imana ibicuti yawe, mujane n'Imana, mugendane n'Imana mw'izina rya Yesu. Ubaza Imana, ndangira inzira Mana, ndangira inzira Mana, ndangira inzira Mana, ndangira inzira Mana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Novuga byinshi kuri ivyo, ariko Imana ikurangira inzira. Mana idufashe cyane, kuriyumvira kazoza kiwawe, kuriyumvira urugo rw'iwawe. Haleluya. Ndagomba kw'Imana ikuba hafi nk'inshuti, ikakurangira inzira mw'izina rya Yesu. Imana ikakurangira inzira ukwiye kujana. Kw'amajambo abaye menshi, kubiguhamagara bibaye byinshi. Amena. Barira Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Imana ikurangire mugenzi, Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cyane, Imana ikurangira inzira. Iyo tuko twasoma mu ijambo ry'Imana turabona wapfuye gutora. Usomye hariya mu Itanguriro cya 13 ujya murongo w'10, turabona kuri Aburahamu na Loti igice cya 13. Imana idufashe cyane. Uherengaye eka so murongo wa 9 twasoma hariya hejuru hose, ariko usubye ku murongo wa 9 aravuga ngo erega canke imbere kuri 8, Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze yo kubintonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo tuhane inta. Niwahitamo kuja ibumoso, nanje ndaja iburyo. Niwaca iburyo, ndaja ibumoso. Imana idufashe cyane. Loti yunamura amaso, yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani, abona ko hari ibigera by'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora. Ico kiyaya cari kimeze nka ryatongo ry'Uhoraho canke igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Sowari. Nuko Loti ahitamo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba, bahana inta. Aburahamu aba mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya. Agenda arunguruza amahema, arinda ashika Sodomu, kandi abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Imana idufashe. Uyo mwanya yagira ati Imana ndangira inzira, ndangira Uhoraho inzira, ndangira inzira. Imana ntiyari kumukundira kuzoja muri ubwo buyobe bw'abanyabyaha. Imana idufashe. Amena. Imana yo kumwibutsa ya majambo ngo kubana n'abanyangeso mbi, konona ingeso nziza. Imana yari kumwibutsa ko hari abacokoranye, hari ibyaha bibabaje biteye ubwoba. Imana yari kumubwira uko bigenda, ariko amaso yiwe aramwereka ikiyaya ciza, amwereka ibigera.
aravuga ati ndinda kurusha Aburahamu reka ntore ngaha ninatora nzomuruta ninatora nzoba umugabo itunga ryanje rizoba rikomeye ariko yaratoye nk'umuntu mu izina rya Yesu atafata inzira imujana hari Sodomu mu banyabyaha mu basambanyi mu buyobe mu bakora ibintu by'akarenza rugero niko twabonye ngaha mu ijambo ry'Imana ngo birengeje urugero bamwe bacumura kuhora birenze urugero mbene data niyo utasiguza Uhoraho niyo utabwira ngo kurangira inzira ugiye kwinjira mu nzira z'ubuyobe bene data Shatani muri iyi myaka yarateguye ko ibintu bikwiye kumera ndagomba ko gakiza kawe ndagomba ivyo kugoroka by'iwawe ndagomba ivyo kuba muri mpemu imigabo ya Shatani nuko kwinjiza hariya mu busambanyi hariya mu buyobe hariya mu gucumura kumana birenze urugero ariko mwebwe bene data mwarerewe miri shagero mumaze iminsi mubwiga ubutumwa mumaze iminsi musoheza indirimbo zikomeye ndabinginze bene data mubazuhora inzira mu izina rya Yesu muhanga amaso Imana ibereka inzira ntimutere muja mu rundi rwaruka rw'abanyabyaha bacumura kuhora birenze urugero mu izina rya Yesu ntimutere muja mu nzira z'ubuyobe ntimuje mu nzira zihumanya ariko mugume mu kugororoka tugeze mu isi mbi mu minsi mibi mu minsi igoye haleluya ariko ndabingize bene data Imana idufashe cyane Imana itugirire neza Imana idufashe ukabona abagenzi muri iyi minsi bakwiyegereje ukabona inkumi zikwiyegereje amena siguza Imana reka kuraba mu maso yiwe reka kuraba uko ameze yanagira ndabibutse muri iyi myaka Shatani yagwijije ibigwisha yagwijije ubuyobe mu izina rya Yesu ndagomba kugumya agakiza Imana idufashe cyane ko Shatani agomba gukora ibara arazi inkomezi zawe arazi ubwiza bwawe ariko aragomba kubwonona Imana idufashe cyane wa mukobwa wakijijwe Imana idufashe ugeze mu myaka bagombye kwiyegereza ari benshi haraje abasore umenga ni byiza haraje n'abagabo bafise abagore iyi myaka ni imyaka itera ubwoba ariko abo bose uze wibaze sukuru umwiza uri mwiza w'igitangaza n'ibindi birondera ayo mavuta yiwawe n'ibindi birondera ko kononekara siguza Imana ongera usiguza Imana umenye ivyo bije vyiyorobetse Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane hari umuntu w'umunyabyaha yambarira igihe kimwe nari mu gihugu ca Centrafrica hanyuma yaratangura kunyagira ambarira ingene yarondera abakobwa bo mw'ishengero akarondera abakobwa bo mw'ishengero kugira ngo bakoreshe ibyaha narahinze agashitsi bene data narahinze agashitsi ndagira ndakubarire ukiririmba usenga ugikorera Imana uryohewe hariho n'intumwa za Shatani ukwiye kugira Imana inshuti ukwiye guhamagara Imana idufashe cyane acarambarira ngo bajya nyene bambaye impuzu ndende ngo bajya nyene batwara Bibiliya ngo nibo naja kurondera ngo nibo banyorohera ngo kugenda uvuga ibya Yesu ngo hanyuma agateba gatubwenge barayiro idufashe cyane Imana itugirire neza hari ibisigo biri muri iyi myaka bita kugomberiza ubucuti bwawe n'Imana ariko ukwiye kuba maso mu izina rya Yesu Imana idufashe cyane imyaka dufise ibisigo biza bivugishwa ukazabona ngo umuntu aravugishwa ngo asengera abagwaye bagakira ugaca umwugururira
bamwe muri bo bagasiga babakoreye ibara, akaza baje gusengera umukobwa kanaka umugore kanaka agasiga akoze ibara. Bene data birababaje kubona uhagarara mw'ikorari ukaririmba ukaboneka uri umuntu w'Imana, ikasete agakwiragira amahanga, ejo hagakwirikira ubuyobe shetani akuzaniye agusutseko. Imana idufashe cyane. Ndagomba kuhagarara nka Dawidi ukavuga ngo nyereka inzira, ndangira inzira yawe, ndangira inzira yawe, ndangira ico nishuye umuntu. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Uyu rero araheza aratora, aca atora inzira imushikana mu banyabyaha. Ndagomba utore neza mugenzi, uhitemo nk'umuntu yakijijwe. Imana idufashe cyane, uhitemo nk'umuntu yakijijwe, urongowe n'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Ubarira Imana ngo Mana, ndagomba inzira yawe, munyereke inzira yawe mu kigo c'Imana iko ndakora. Ndagomba Mana unyereke inzira yawe, undangira inzira yawe mu byo mu muryango wanje bariko barakora, undangira inzira yawe hajya mu bakozi nkoresha, menye uko nkwiye kubafata nuko nkwiye kubishura. Mana undangira inzira muri aba bantu dukorana, undangira inzira Mana muri aba bantu banyeretse ko bankunda, aba bantu bagwije kumbwira ko bankunda. Nyereka inzira yawe Mana, nyereka inzira yawe Mana, ndangira inzira Mana, ndangira uko nkwiye kwifata. Imana idufashe cyane. Umukobwa umwe yigeze kuja ahantu aja mu muryango, umukozi w'Imana ntiyamenye ivyo ari vyo, aza rero ngo nabamubona umukobwa agwaye akeneye gusengerwa. Hanyuma rero baramusengera, mu nyuma rero atangura kwiyegereza uyo mukozi w'Imana. Hanyuma mugabo umugore wiwe akabwira uwo mukozi w'Imana ati ako gakobwa, wa mugore wa mukozi w'Imana atasavye Imana mwe murangira inzira, atangura kuva umenga ngira ngo nagashari k'uwo mugore. Aravuga ati ariko ga madame, none uyu mukobwa ntuzi ko agwaye, ntuzi ko tumaze iminsi tugo turamusengera, none ntuzi ko akeneye kubohoka, ukamenga n'ibintu bisanzwe. Mu nyuma kagasubira kakamwikurikiza, mu nyuma mwari matingiye kurara ku rusengero, wabo ni mona jewe tujane numva noje imbere y'Imana. Baca barajana, hanyuma rero acagwa mu mutego bakora ivyaha. Imana idufashe. Baje gukora ivyaha bimwe byo kugwara nta birimo, acaraduka agatwengo k'abadayimoni, araduka aratwenga. Hanyuma tweza agatwengo k'abadayimoni ngo niki cari caranzanye, nari nazanywe niki nyene, ngo iki nico cari caranzanye, ngo mbabajwe na nakayananiye arambabaje, ngo ariko nzosubira ngaruke, nzogaruka ntasuku, nzogaruka ndi uwundi. Iki nico cari canzanye, ndahiriwe ko ndabishoboye. Mu majambo makati uzuhirahira usubire kwicara imbere turaba, uzusubire ndabe, uzusubire kwisimbagiza imbere y'abantu muri kurigisha. Mbega mwibaza ko haronderwa abantu bataribo? Aba yari umuntu w'ikimazi, aba yari umuntu muzima, ariko ico gisigo kikaza giciye mu mayeri yose. Iyo umuntu atamenya inzira, iyo umuntu adasiguje, iyo umuntu adahishuriwe, birashoboka ko agwa mu vyagatazi. Imana idufashe cyane. N'amarira menshi n'ibiteterwe, aca asubira muhira yambaye ibara. Yumvira uwo muntu yitwa umukozi w'Imana gusubira imbere y'umugore we yamyasemera ati ako gakobwa. Imana idufashe cyane. Yumvira uwo mukozi w'Imana gusubira mu bana yavyaye.
Yumvira umukozi w'Imana aratakaje ikibanza. Imana idufashe cyane ku bintu atavuga ati ndarose itunga azomarira imyaka ingahe. Ndangira inzira. Imana idufashe cyane. Ndangira inzira. Ndangira inzira kuri aba bantelefone. Ndangira inzira kuri abambwiye ko bankunda. Ndangira inzira Mana, ndangira inzira. Ndangira inzira mare kabiri. Ndangira inzira zosozera urugendo amahoro. Ndangira inzira ivyo navuze sinihinyura ku vyo nemeye. Ndangira inzira Mana ngume mu bwizigirwa. Ndangira inzira. Ndangira inzira Mana. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana iguhezagire mugenzi muri iyi minsi. Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cyane. Reka ndangirize kuri aba bantu. Imana yarangiye inzira neza. Imana izokurangira inzira neza. Imana nishimwe cyane. Mu ntambara y'abamaleki n'Abisirayeli, hariya muzosoma igitabo cyo Kuvayo igice cya 19. Ingene Imana yarangiye neza inzira Mose. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Mambara 17 mu Kuvayo. Ngo abamaleki bateye 17:8. Abamaleki batera Abisirayeli, maze haza abamaleki baterera Abisirayeli Refidimu. Mose abarira Yosuwa ati dusobanurira abantu ubajane mugwanya abamaleki. Nanje Jonzo hagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ya nkoni y'Imana. Yosuwa yagira nkuko Mose yamubariye nyene, aja kugwanya n'abamaleki. Mose na Aroni na Huri baraduga aja ku mpinga y'uwo musozi. Maze Mose yamanitse amaboko, Abisirayeli baranesha. Ngo yamanure abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, babiribuye bararimutega aryisharako. Aroni na Huri bagumye amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe ubundi ku rundi. Amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Yosuwa arikisha inkota abantu bose b'abamaleki. Ndagomba kuvuga ingene mu by'ukuri bundi yumvise urugamba. Ikintu cya mbere yumva avuga ati toranya baja kugwana, tugende hariya cyo kubiraba. Tugende tugwane. Mose rero ko afise inzira Imana imurangiye, arabwira Yosuwa ati genda utoranya abantu, genda utoranya bo kugwana, sobanura abantu ubajane mugwanya abamaleki. Imana idufashe. Imana were yamurangiye inzira. Ndazi intambara nkiza aho zozigwanira. Ati nzoduga ku musozi. Nzoduga ku musozi, aho niho hazobera intsinzi y'igitangaza. Mwamanitse amaboko, Abisirayeli bagatsinda. Imana idufashe cyane. Imana iramurangira inzira. Itiwe Mose ntiwoja hariya bizokuruhisha. We ntiwoja hariya mu bariko bararasana, uzoharandukira umutima. Kumbure wo havugirana nabi, kandi n'ivyago vyo bikomeye mu ruhande rwanyu. Ariko genda ndakurangiye inzira hariya ku musozi, hariya imbere yanje, hariya niho tuzobisezeranira. Amanitse amaboko Abisirayeli bagatsinda. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Imana irangira umuntu inzira neza. Manika amaboko ndakwereke. Imana idufashe. Niko nawe Imana izokurangira inzira. Ngo kuri ivyo bikugoye, kuri ivyo bikwadutseko, kuri butabona uko ubigenza, fata umwanya ugende wirirwa imbere y'Imana. Fata umwanya ugende urara imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Imana igwe mu intsinzi yawe iri haryo. Intsinzi yawe iri haryo. Imana izogusobanurira, ikubarengwa imbere y'ukwirukira banaka n'abanaka. Eraba inzira yanje.
banza ugenda urare hajya imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hanyuma ivyo uzovuga bizokumvikana. Hanyuma ivyo uzoja gusaba bizokumvikana. Hanyuma niwarenguka imbere y'abajya abantu uzovuga ivyo wavyumvikane. Dosiye yawe izoja hafi. Amen. Kuko hamanitse amaboko, abamareki bari imbere yavyo bagatsindwa. Kuko hamanitse amaboko, abamareki bari bifashe bakabinakura, abamareki bari bugarugi bakarunakura. Mw'izina rya Yesu kunguruka, mw'izina rya Yesu. Imana ikamara mukagenda kwirukira naka tacuzokurayo. Niwirukirana naka tacuzokurayo. Uzoja ku nshuti yawe izova igukagamiye. Uzoja kwa naka uzova yubabaye. Uzoja na dosiye yawe uzomara umwaka atawiravye. Kuko irafashwe n'abadayimoni, kuko irafashwe n'abamareki, kuko iraziriswe n'ibi. Ariko Imana ikakurangira ngo banza ugende uyibohoreze hariya. Banza ugende uyibohoreze hariya. Niwaheza kuyibohoza rero, niwarenguka ntibazokubaza intara, niwarenguka ntibazokubaza ingenusa, niwarenguka ntibazoraba ingenureha, kuko bizoba vyugurutse mw'ijuru. Mw'izina rya Yesu. Amen. Ndangira inzira Mana. Haleluya. Araheza aramurangira neza Mose acagenda ku musozi w'Imana. Imana idufashe cyane. Imana yarangiye inzira Eliya hajya mu bami ba mbere igice ca 18. Imana idufashe cyane. Aho tungurutoke niyo nzira nzocamo Shisa izoherera Yesu kiza wanje. Yesu abahezagire cyane. Imana idufashe. Hano turabona muri aya majambo reka dusome gato ngaho ku murongo wa 70 ganyuza kabaye i Karumeli. Ngo maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bo nabo bakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Ariko hari hejuru niho ugomba kumbure. Ujya murongo wa 18 avuga ngo nuko rero numpamagariza Abisirayeli bose bakoranire ku musozi Karumeli. Bona bakamenyi b'Abayali uko ari 450 n'abakamenyi ba Asheri barira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Imana idufashe cyane. Aha rero niho yacavuga y'amajambo tubona aravuga ngo maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bona bakamenya bakoraniza ku musozi Karumeli. Eliya yegera abantu bose arabara ati muzogeza ryari kwa banyamujijya nino asanga uharariwe Mana nimumukurikire. Naho nyene niyo bari Bayali abari yo mukurikira abantu bamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera barira abantu ati ni jewe jenyene sigaye mavugishwa n'Uhoraho, ariko bakamenyi b'Abayali n'150 nuko nibaduhe amamasa 2 baheze bihitire muyo bagomba bayibage bayijanjagure mu bikenye vyayo babigereke ku nkwi, ariko boye gushira ku muriro. Naje ndabaga ya kabiri ndegereke ku nkwi nyene sishire ku muriro. Meze mutakambira izina ry'Imana yanyu, naje ndatakambira izina ry'Uhoraho. Maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga ati iyo nama niyo. Imana idufashe cyane. Rero Imana irarangira inzira Eliya, iramwereka iti Eliya kuja kunyinyurana n'abo bantu nuja kubishora, kuja kwisigura imbere yabo no kwigisha nibija kukorohera. Baramaze kuvugutirwa n'abadayimoni bikomeye. Enda kurangira inzira bajane Karumeli. Imana idufashe cyane. Bajane Karumeli niho nja kwiyerekanira.
bwire amajambo iyo nama baraca kuyemera nja gukora ikintu gikomeye kija gutandukanya ivyabayari n'ivyanje. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana iraheza iramurangira inzira neza. Imana idufashe cyane, Imana izokurangira inzira mu byo wigisha, Imana izokurangira inzira mu guhaririza, Imana ibahezagire cyane. Nosomera ni majambo y'Imana ku myanya yo tujana, ariko muzobona ingene Imana yabwiye Gideon afise abantu benshi iti wamanukane ku mugezi ndabagusuzumire. Wewe nuje gutoramwo abakwiye n'abadakwiye, nuje kumenya abo gukuramwo, bose bakwereka ko ari ingabo zikomeye, ariko bajane ku mugezi ndabagusuzumire. Imana iramwereka inzira yuko ashobora kubatandukanya. Imana nishimwe cyane, Imana itugirire neza. Uriya Ezira muzosoma igice ca 8 were ku murongo wa 21 yarakeneye ku Imana yoba kugira urugendo rwiza, bona abana babo n'abagore n'ivyo batunze n'ibintu vyabo. Amena. Hanyuma rero yibaza inzira vyoshoka niyihe, noshobora kugenda amahoro n'ivyanje niye n'aba bantu ntwaye. Mana ndangira inzira, arumva ati ivyo ari vyo byose vyoba biteye isoni hamwe nogenda ku mwami ngo ngiye gusaba umuce w'ingabo zodufasha kwivuna abansi muwo dutegera mu nzira. Naravuze ko Imana ikomeye, naravuze ko ikiganza c'Imana kiri kumwe n'abayitwaririka bose, naravuze ko Imana itabara, naravuze ko n'umukozi w'Imana hamwe nohindukira ngaja gukomera amashu umwami ndamusaba umuce w'ingabo vyoba biteye isoni noba n'Imana maje noba ninywe kuvyo navuze. Amena. Ashagati ndongira amani yindi nzira. Imana ikimurungikira biramurangirize genda wisozeshereze hariya kuruzi ahava muja ntangariza ivyo kwisozesha. Imana idufashe cyane, Imana ngwicira bumvira, Imana itugirire neza, Imana ikiratwumvira, Imana ikibakugira urugendo rwiza kuko imutoreye inzira nziza. Bene data Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza, Imana ikurangira inzira. Hanyuma rero tugendera mukuri kw'Imana, umukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Hanyuma rero uzoronka iminsi yo gushima Imana kuko Imana izoguha umugisha, Imana izoguha ibihe vyiza, Imana izoguha intahe, Imana iguhezagire cyane, Imana izokurongora neza. Imana idufashe. Iyi myaka abantu bagomba kwirongora, abantu bagomba kurongorwa n'ivyiyumviro vyabo n'ubwenge bwabo, ariko mwe mugenzi Imana ikugirire neza. Iyi minsi wongera ujane na Yesu. Imana ibahezagire cyane, umurivyo ze gutujanye na Yesu. Haleluya. Imana idufashe cyane, tugiriranye ubumwe. Imana idufashe yo dutuma tukagenda. Imana nishimwe, Imana izogukorera ibikomeye. Naye majambo y'Imana wese umutima wanje twosangira ngo Imana ikugirire neza, ubicuti y'Imana ugira ni ubucuti bwiza n'Imana. Hanyuma rero Imana ishigende kurangira inzira, nawe ugendere mukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana izoguha ibihe vyiza byo gushima Imana. Uzobona kutaruhiye ubusa, utirukiye ubusa. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Tubaye kaze umuntu yumva afise ico yosaba Imana, kaze tugusengera Imana. Yesu akugirire neza, kaze Imana ibahezagire cyane.